Nshuti namwe akunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza turabahaye ikaze muri ano makuru yaranze indwi. Bonaventure bankika akabarirenge ko yaba ashikiriza kuri uyu w'Imana igenekezo rya 9 ndamukiza ni habemera bose bahimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bakaba bifadikanije n'abakristo ba Paroisse Kivoga Tenga yitiriwe Mweranda Francisco wiyasize muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Inama nshikiranganje yarakoranye ku munsi wa gatatu ku kirimba kwa Ntare irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ibintu bitandatu akaba ari byo byari ku rutonde rw'ivyigwa muri byo hakaba harimo integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushiri 2024. Izira akaba izo ngingo nkuru mu kanya idonite. Ndasubiye kubaha ikaze kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 9 ndamukiza ni habo abemera bose bahimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bakaba bifadikanije n'abakristo ba Paroisse Kivoga Tenga yitiriwe Umweranda Francisco wiyasize iri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Inama nshikiranganje yarakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wa gatatu ku kirimba kwa Ntare ibintu bitandatu akaba ari byo byari ku rutonde rw'ivyigwa muri byo hakaba harimo integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushiri 2024 ugwandiko gwerekana aho ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba Kabu 16 bigeze n'ibindi. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 6 ndamukiza umwaka wa 2023 ni habarundi bibuka imyaka 29 irangiye wahoze arongoye Burundi Cyprien Ntajyamira ashengeye akaba rero yahitanywe n'indege yakorokeye ku kibuga c'Ikanombe mu gihugu c'u Rwanda ari kumwe na Juvenal Habyarimana yatwara u Rwanda hakaba hari mu gihumbi kimwe amajana 994 ibirori byo kwibuka President Ntajyamira Cyprien ku rwego rw'igihugu bikaba byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bikaba byatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi. Patiri mukuru warongoye Cathedrale Regina Mundi Fupi Felix akaba mu gisabisho ciwe kijanye no kwibuka President Ntajyamira yasavye abarundi gusubiza hamwe no gusabira uyo nyakwigendera. Mu nyuma ibirori bikaba byabandanirije kugushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa ya Cyprien Ntajyamira uhereye ku mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Ibirori byasozerewe no kumviriza ijambo rya Cyprien Ntajyamira ashitse ku butegetsi aho yashira imbere discipline mu bisata byose by'igihugu uburimyi n'ubworozi amakoperative n'ibindi. Ibirori byo kwibuka Cyprien Ntajyamira bikaba kandi byari byatewe iteka n'abategetsi batari bake uhereye kucegera c'umukuru w'igihugu umukuru w'inama nkenguzamateka umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi umuhuza abahoze arabakuru b'igihugu Silvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye abashikiranganje batandukanye abaserukiye ibihugu byabo n'amashirahamwe ngaha mu Burundi abaseruka imigambwe itandukanye yemerewe mu Burundi n'abandi. None uwo yahoze arongoye Burundi Cyprien Ntajyamira ninde yamaziki reka mugenzi wacu Corneille Nimpagaritse atubwire muri make ubuzima bwa Cyprien Ntajyamira. Cyprien Ntajyamira yavutse igenekerezo rya 6 ntwarante umwaka wa 1955 ku musozi Gitwe zone Mageyo komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Amashuri mato yayize mu Rushubi abandaniza ayisumbuye ku ishure ryitiriwe Mutima Mweranda Saint Esprit. Mu mwaka wa 1972 intambara iraduka acahungira mu gihugu c'u Rwanda aho yize amashuri yiwe ya kaminuza mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Mu vyerekeye politiki akiri mu Rwanda yari mu bashinze umuhari w'abanyeshuri Mouvement des étudiants progressistes Barundi. Uwo muhari wahavuye uba umugambwe bawita UBU Parti des travailleurs du Burundi. Amaze guhunguka yari mu bashinze umuhari Sawanya Frodebu akaba yari mu rwego nshingwabikorwa rw'umugambwe Sawanya Frodebu membre du bureau politique chargé des questions économiques.
kuva agihunguka yashikiye mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugeza igihe ashikira intebe yo kuba umukuru w'igihugu. Igenekerezo rya 5 Ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 haciye amezi abiri gusa ahitanwa n'indege ku kibuga cy'i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda, aho yari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'abashikiranganje bari bajejwe leta yiwe Ciza Bernard na Simbizi Siriake, aho hari igenekerezo rya 6 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Ntitwokwibagira ko yasize umutambukanyi wiwe n'abana batatu asezera iyi si amaze imyaka 39. Urakoze cyane Koneye nimpagaritse kuri iyo nkuru wa dutohoreje. Mwamya rero ko uyu munsi wo kwibuka President Ntaryamira Cyprien wabaye no mu zindi ntara zose z'igihugu, aho byari bihagarariwe n'abarongoye intara. Mu majambo rero yagiye aravugwa hakaba harimwo gusaba abarundi kugendera iragi rya Cyprien Ntaryamira n'ibindi. Reka mu buhinga bw'ivyuma batumirire amate amatubandanye nano makuru yavuzwe muri ino ndwi. Iradio Television RTBB Nivigiza Juburundi bwiza. Turabandanya nano makuru yavuzwe muri ino ndwi. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka ku munsi wa mbere niho zugurura ibikorwa by'isasa risanzwe rya Ndamukiza. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana ari nawe yuguruye ivyo birori, akaba yamenyesheje yuko muri ico kiringo integuro z'amategeko 12 arizo zizokwigwa. Muri zo hakaba harimo integuro y'itegeko rizokuraho ivyo gusaba uburenganzira bwo kwinjira hagati y'u Burundi na Maroc ku bafise ibitabo vy'inzira by'abanyacubahiro hamwe n'ivy'akazi byo bita passeport diplomatique. Umukuru w'inama anshinga amateka Daniel Geraze Ndabirabe ku munsi wa gatatu niho yaganuka avuye mu bihugu vya Sudani y'Epfo na Cote d'Ivoire. Ashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, akaba yamenyesheje ko muri Sudani y'Epfo yari yitavye ibikorwa by'inama igira 13 y'abakuru b'amanama nshinga amateka yo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Muri ico gihugu ngo barabiye hamwe icegeranyo c'amahera yakoreshejwe mu kiringo c'umwaka wa 2021 ushira 2022 gusubiriza inzego na rigi wahora yitwara yarahejeje ikiringo ciwe n'ibindi. Bakaba baciye bamusubiriza n'umupfasoni atwara inama nshinga amateka yo muri Sudani y'Epfo. Muri Cote d'Ivoire naho Daniel Geraze Ndabirabe ngo yari yitavye ibikorwa by'isasa rigira 14 by'abakuru b'amanama nshinga amateka y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Kurikira mukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geraze Ndabirabe. Nivyo tuvuye mu rugendo mu gihugu ca Sudani y'Epfo n'igihugu ca Cote d'Ivoire. Twaranyarutse turagenda muri Sudani y'Epfo aho hari hateganijwe inama y'aka karere k'ibiyaga binini. Abashinga amateka rero bari bahuye kugira ngo barabaho ibikorwa bigeze. Harimo rero ibintu byo guhana raporo kugira ngo baduhe icegeranyo cy'ingene amahera yakoreshejwe umwaka w'ibihumbi 2021 washira 2022. Iyo raporo twarayakiriye kandi twasanze imeze neza, uretse gusa ko nkuko bisanzwe harimo abafise amadeni kandi abo nabo baremeye ingene ayo madeni bazoyishura bakanyarutsa. Kindi kwize cyari ikintu kijanye n'amategeko agenga iryo shirahamwe bakorishira hamwe. Ayo mategeko hariho akantu sinobana ni ikintu kinini ciyongereyemwo, kuko bavuga yuko kumbura impamvu hariho benshi badaterera batewa guterera babura abantu babikora abijejwe. Noneho niho baciye bemeranya, turemera ko amategeko ahinduka gato bakongeramwo umurwi w'amaho ujejwe iby'ubutunzi. Harabaye kuraba warahejeje ikiringo umukuru uyo nama y'abashinga amateka, ihoro ry'abashinga amateka muri kano karere ka Sirgel. Harabaye rero guhindura, nese guhindura ahubwo ko warahejeje ikiringo
yari president, yari umukuru w'inama nkenguzamateka wa Kenya, yareje ikiringo ciwe, noneho yatezora yo guca hari uwundi amusubirira. Iyo rero nawe twaramutoye, yaciye aba umukenyezi arongoye inama nshingamateka mfata kibanza yo muri Sudani y'Epfo. Twarashoboye no kuvugana n'ibindi bibazo bikomeye, na cyane cyane ikibazo kijanye n'abashingamateka, ingene abashingamateka boshobora kunganira mu bintu byo gutorera inyishu ibibazo biba mu karere, abantu batumvikana gushikana aho abantu batana mu mitwe bakagwana, none bakavuga bati none ku bintu bijanye n'umutekano muke ushobora kuboneka mu bihugu bimwe bimwe, none abashingamateka boshobora gukora gute kugira ngo bunganire. Twagiye gusanga yuko mu bintu bijanye mu gifaransa bita diplomatie parlementaire, twagiye gusanga yuko ahanini ico kibazo cyoshobora kugenda neza kurushiriza, kigatorerwa inyishu neza kurushiriza mu gihe mu bihugu bitandukanye vya kano karere. Eka naho woshaka ukaja kure, tuza gusanga yuko amanama nshingamateka aserukiye ubutegetsi bw'amategeko, ko ayo manama nshingamateka yokorana neza n'ubutegetsi nshingwa ntwaro z'ibihugu bitandukanye. No kuvuga ko ubutegetsi nshingwa ntwaro mu gifaransa bavuga ko ari pouvoir exécutif, n'ubutegetsi ubutegetsi bw'amategeko nshingwa amategeko, cyari tubivuge gutyo, pouvoir législatif, ko bokorana begeranye cyane kugira ngo noneho byorohe ko abashingamateka bashobora gukurikira neza ibiba bikenewe kugira ngo bunganire ubutegetsi nshingwa ntwaro. Abashingamateka bashobora kunganira koko leta gishoboke mu bintu bijanye n'imibano, mu bintu bijanye na diplomasi. Hariho n'ikindi cizwe ibintu bijanye na tolerance, kutihanganirana. Ibyo nabyo bagiye gusanga ko ari kibazo gituma haba ibindi bibazo bikomeye cyane kushika no ku ntambara. Ibyo nabyo byaravuzwe, noneho tushya twemeranya yuko mu bihugu bimwe bimwe bagiye gushiraho amategeko ajanye n'ico kintu cyo kutubahana, cyo kutarekurira abandi, cyo kutemera ko uwundi ashobora kwihanganirwa. Ibyo rero mu bintu bitera ingorane bagiye gusanga yuko bakwiye koko bamwe kuzoshiraho amategeko ashobora gutunganya neza icyo kintu cyubahana gishobora gutora inyishu, kuko bituma haba umutekano muke mu bihugu. Twaciye tuja mu gihugu cya Cote d'Ivoire, aho hari inama nkuru ya 14 y'abakuru barongoye inama nshingamateka zitandukanye muri iryo shirahamwe mu bihugu cyangwa mu mashirahamwe agize iryo shirahamwe rikuru rya PF, bavuga igifaransa. Twarize hari ikibazo cyane ikibazo cy'ibibanza byo muri iyo shirahamwe, ibibanza bitatu bavuga ko bitari bwaronke ababijamwo. Akaba hariho abantu babiniganira ibihugu byanigana kugira ngo ibyo bibanza babijemwo. Noneho ico kibazo rero twahavuye tugitorera inyishu, ko cyari kibazo gikomeye cyane. Uretse n'ivyo, naho twarakiriye raporo kukungene amahera yakoreshejwe mu mwaka wa 2021 ashira mu mwaka wa 2022,
na iyo raporo twarayakiriye. Hanyuma harabaye n'ivyumviro byagiye bitangwa, ivyumviro byagiye bitangwa cyane cyane harajemwo icyumviro ca Ukraine, iriya ntambara yo muri Ukraine. Noneho baravuga bati barakeneye, abashinga amateka barakeneye ko iyo ntambara yohera vuba kandi babicishije mu nzira z'amahoro. Urera akaba yari umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe. Inyigisho nkarishabwenge zijanye n'itunganywa ry'amategeko yigwa mu migwi yamaho nizo zatunganijwe mu ntara ya Ngozi, ahakoraniye abashinga amateka n'abakenguza amateka. Zikaba zari zatunganijwe kuva ku igenekerezo rya 5 ndamukiza zisozegwa igenekerezo rya 8 ndamukiza uyu mwaka. Denise Ndadaye icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka yuguruye icese ico gikorwa, akaba yarashimiye igihugu c'Ubusuwise ku ntererano igira 4 giterera mu gutunganya izo nyigisho nkarishabwenge kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Reka basubire tumira amatari mu buhinga bw'ivyuma hama tusozere ano makuru. iradiyo televiziyo RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza. Mu gusozera ano makuru yavuze muri indwi kwijukira uburimyi n'ubworozi, kwambara neza, kuvavanura n'ingeso yo kuja mu bintazi ni bimwe mu byashikirijwe na buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona. Hakaba hari kwigenekerezo rya 4 ndamukiza uyu mwaka, aho yari yagendeye abene bw'ihugu bo ku mitumba igize komine ya Buraza yo muri yo ntara nyene ya Gitega. Kakaba kabaye n'akaryo ko guhimiriza abene gihugu kuvyara ku rugero, kwitwararika indero yo gwaruka, kubaka inzu za kijambere no kuvavanura n'ingeso yo kwihanira. Mumenya yuko umurongozi w'intara ya Gitega yari yagendanye n'abajejwe kugwiza imbuto, akaba yasavye abaraho gushira mu ngiro izo mpanuro kugira ngo iterambere rishishikare kubashwaramwo. Inshuti namwe bakunzi mwariko muradukurikira, akaba ari ngaha ano makuru yaranze inondwi agarukiye. Nkabashimiye mwebwe mwese mwariko murayakurikira. Bonaventure Bankika akaba ari je nariko ndayabashikiriza, nkabipfuriza kugira pasika nziza, murakoze.